hama mu mutima defense harimo William Saliba wa Arsenal witwa Upamecano wa kipe ya Bayern hama Jules Koundé kuri kabiri Lucas Digne nawe akaba ari kuri gatatu hakati mu kibuga ariwe Ngolo Kante yari yagarutse witwa Ryan Cherki wa Manchester City Manu Kone yari hagati mu kibuga hama Mikel kuri ku ruhande barakora kundi ruhande batakije witwa K.MBAPPE rote umukenye wari bane babiri batatu umwe mugiye kuvuga novuga ngo cha ino kipe ya Ukraine yoyo amazina novuga ngo yoba ashobora kuba zwi na amazina bako biba ntagoye gushobora kuba unabona amazina ashobora kuba anayobo canka zimuzina cyane ariko ni match iza kuranga ibitsindo shya kuri bine Bufaransa butsinde gihugu novuga ngo Ukraine bwana Patrick ni match novuga yari ikomeye cyane gose ku Bafaransa ubona ko yari ifise byinshi sobanuye mu mugwi serukiragihugu wa Faransa uretse ko bari bagiye kuyakira ku kibuga ca Paris Saint-Germain cyitwa Parc des Princes novuga n'urukino rwari rusobanuye byinshi ku Bafaransa na cyane ko ari urukino batsinze bace baronkeramwo itike ryo kuzokira igikombe c'isi muri rino tsinda basanzwe bahurikiyemwo bari kumwe n'ibihugu bitandukanye harimo nk'igihugu ca Islande cyari kibasagirije igihugu ca Ukraine nyene ndetse n'igihugu ca Azerbaijan byumvikana ko n'abafaransa barafise amanota agera ku 10 byumvikana barusha amanota agera kuri 7 igihugu ca Ukraine bakarusha amanota agera ku 7 igihugu ca Islande nyene naco nyene kizagukina kuri uyu munsi baca bategerezwa gutsinda kugira ngo mu nkino zibiri zisigaye bo baze kuba bamaze kuba birongeraga qualification directe muri rino tsinda basanzwe baharukiyemwo ya gatanu nako ujya ni itsinda rya kanga rya D ni itsinda rya D rero je kubwa novuga ko bwa mbere na mbere ni match rifise byinshi sobanuye ku Bafaransa kuruta ikindi kintu cyose byaca bituma Abafaransa bategezwa gukina bitanga kugira ngo barabe yuko bogeza kure novuga football yabo bakavuga bati uko byogenda kose dutegerezwa kwitanga vyanke bikunde dutana intsinzi ni match yabagoye ukabona ko mu gice ca mbere ibintu byabagoye bariko baragereza kubaka imbere n'iburyo bafu n'ibumoso mugabo ekipe ya Ukraine kabananiza kababwira ngo nibishoboka ko muza kudutsinda ahubwo twe turatena mpaka tubirangire dukweho intsinzi ariko mu gice ca kabiri c'urukino baje kugogwa n'ivyaje biraba kubera ko mugabo bitwa K.MBAPPE rotinye penalty ku munota 55 urukino arayitsinda bimaze kugurukwa gutyo nyene babigurutse Abafaransa batangura kwataka rero basanzwe banafise novuga ikintu ca mbere cyahungamanije imitwe y'abana banya Ukraine bari bazi ko bashobora kudefenda bikarangira banganije kimwe ku kindi bikaza gutuma bo baja kurondera intsinzi ku bindi bihubuga cyangwa ku zindi nkino ubwo Abafaransa barananiza vy'ukuri abanya Ukraine biza kurangira ibitsindo bigera kuri bine byose bibonetse abona ko ari umupango udasanzwe cyane kandi ndetse ari n'ibintu bidasanzwe ku ngabo bitwa Didier Deschamps ku rukino rwa nyuma kine kuri Parc des Princes nyuma yo guhagarika imbere yo guhagarika ivyo gukina ivyo kumenyereza Abafaransa ubona ko avuye harutsinze ibintu bimeze neza cyane gose ati novuga kuba ashobora kuba avyigenzamo neza novuga ngo witwa novuga ngo azi ku izina giye akiri nako Didier Deschamps novuga ngo ari umunyezi novuga ngo ino kipe novuga ngo y'Ubufaransa Padri nako Houston burya nabonye n'akantu keza Didier Deschamps kuri no mu FC Barcelona inyuma yo kuronka itike yo gushora kwitabira igikombe c'isi yabonye ati nta mpamvu yacare kura umukinyi wa FC Barcelona Jules Koundé ati ni witahire subiri Barcelona je kuruhuka akazi warukenere ko wagana gahejeje bimeze neza byose ku munsi w'ejo no Bufaransa bwana Houston butagutsinda ngo mvango kino gicubu ca Ukraine ni match no vuga ngo itarigize kitarikiwa vango irakanganye cyane kubera ko uravye no kuri classement cyangwa ibindi bitandukanye kuko kuvuga ko ari point no vuga ngo sangwe irimo Ubufaransa bakikuba muri groupe no vuga ngo yabo bakora kina gino gihugu no vuga ngo ca Ukraine kifise no vuga kaza ca gatatu kuko ugeza muri kano kare bashaka kurindwi Ubufaransa wanayabugira iki bakibona ronka banashaka nitike imbere ko tuza twinjira kuri K.MBAPPE rote nabonye afise ibiharo canke akarakora ibintu bitandukanye kuri ino ekipe no vuga y'Ubufaransa Didier Deschamps inyuma kuba bavuga ko ashobora kubasezerera muri ekipe no vuga ngo nationale canke igiye kubagenda akazundi mumereza akikuba kora akazi keza akikuba akatisha nitike no vuga ko na ikombe no vuga ngo c'isi afashwe n'abaki batandukanye twabadondaguye harimo na Ngolo Kante no vuga nawe ari na Ngolo Kante no vuga ku munsi w'ejo yagiye kubakora n'ibiharo bidasanzwe bwana Houston uko uravye bitwa K.MBAPPE nakwitwa uno Ngolo Kante mu myaka 24 agarutse muri ekipe nationale no vuga y'Ubufaransa yagiye gupanga gutanga passes zivimwe novuga ngo ibice 94 kwijana passes zabaye resi yongeraza kubagira novuga ngo amaduel ganye kuba 6 kuri 8
yongera kandi agira na Madrid isi ashika kuri 100%. Vuga ngo izo yagerageje zose witwa navuga ngo Ngolo Kante igikora zikoramwe neza kuzigenda mu gihe ama interception yabaye 9 mu gihe gize n'amatake yabaye resa shakurane witwa Ngolo Kante mugabo Ufaransa bifashwe n'abakiye batandukanye nivyo tegogaruka kwizina gihe K.MBAPPE rotera yo kurandika amateka agize iki ariko kandi witwa Ngolo Kante nawe nyuma yo kuba agaruka muri equipe nationale yakoze ibiharuro bimeze neza barona kino gihugu ca Ukraine. Ngolo Kante n'umumiriye mwiza n'umumiriye defensive mwiza cyane tubabeshi baramwibuka muri zare Chelsea City dugana no mugwi bagatwara igikombe akerekeza mu mugwa Chelsea de Blues none yerekeza yavuye muri Chelsea de Blues yerekeza ari mu barabo niyo yagiye kujya gafaranga ariko kanatsinda n'umwe mu bakinyi amaze kuba biragaragara ko karana kurara yigire mu myaka 34 ariko ubushobozi bwiwe bukiri hejuru ku rwego rwo hejuru araje ku rukino rw'inyuma yo kumara igihe kirekire atekara amagorwa mu mugwi serukiragihugu ariko twibukanye neza ari muri squad yatwaye igikombe ca burya 2018 Coupe du Monde inyuma yo kumara igihe atekara tumwaka no musi yaje yagarutse yitwaye neza mu rukino yakinye kanatsinda bugiye abaye n'uwa gatatu mu bakinyi bagiye bararonka amanota meza muri runo rukino Ubufaransa bwa ko buhura na Ukraine yaronse amanota meza cyane amanota agera kuri 7.8 akabasumbwa na K.MBAPPE yaronse 9 ndetse na Mikel Olise yaronse amanota 7.9 abakibonye ne babini bashoboye kuba banamusumba ubundi Ngolo Kante yagagaje ibaro vyiza cyane gose n'umukinya akomeza kwerekana yuko akiri ku rwego rwo hejuru rwiza cyane na kiniya mu barabo hari neza cyane yatanze niyo assist mba numva rero buryo Ubufaransa buri mu bihugu bifise abakinyi benshi squad nini cyane yagutse kandi imwe abakinyi beza cyane bashobora kuza bagatanga ibiharo vize muri no mugo rero novuga ati rero Ngolo Kante numwe muri abo akigaragaza ko gifise ubwo bushobozi bwo gufasha umugwi w'enserukiragihugu. Navuga ko rwa rukino rudasanzwe hagati y'Abafaransa ndetse n'igihugu ca Ukraine rwa rukino ubona ko Abafaransa bari bakaniye cyane gose ndetse bari bafise na zimwe mu ntwaro zabo zikomeye uretse ko bagize ikibazo cibura ry'umugabo witwa Eduardo Camavinga nyuma bari ko yuko bari babuze umugabo witwa Aurier Chouameni byaciye basaba yuko baza gukinisha umugabo witwa Manukone mu kibanza cabo nimwe mu bakinyi ubona ko hagati mu kibuga nivyo batitwaye nabi cyane gose mugabo ubona ko n'urukino rutamugendeye neza cyane Abafaransa bari bafise inguvu za mbere zikomeye hagati mu kibuga kubera ko ikibuga ufise mu mukinyi nka Ngolo Kante ni mukinyi uvuga ko atigera yumva kwiye kuruhuka nakanya gatonya mu kibuga mu gihe ariko arafasha ekipe yiwe aba yumva yaba yoba solution muri ekipe kandi umwe mu bakinyi ubona ngo ibintu bakora babikorana ubwenge budasanzwe rero ukumugira hagati mu kibuga muri ekipe y'Abafaransa n'uburyo nabonye itangamwe vyabaye ibintu vyiza cyane gose bari bafise no na ekipe nziza uravye mwiza mufise menya munyeza mu asimira no mu misezi ariko no gukuramo penalty komeye ugafita ku ruhande rw'inyuma mu defenseur ba mbere beza kwisumbuga bitwa William Saliba ukagira kandi n'umwe mu bakinyi beza muri ekipe ya Bayern Munich yitwa Dayot Upamecano n'umwe ari muri ekipe novuga nzambere nziza ku isi muri kano kanya ukagira Jire Kunde nivyo wewe usanga rimwe na rimwe akunze kugaragaza ibibazo by'uburuhe kanatse na nino match atashoboye kuyimara yaciyasoka ku minota 89 urukino ariko nimwe mu bakinyi ubona ko ari muri ekipe nziza ndetse nawe nyine ku ruhande rw'iwe n'umukinyi atanga performance ziteye ubwoba ndetse no mu Faransa yakunze rimwe na kuba performance nziza cyane gose hanyuma nivyo nivyakunze ko batuma ko abakinyi bahoze batumwa ko canke bafise uburambe muri ekipe nationale nk'umugabo witwa Benjamin Pavard canke kanatse n'umugabo witwa ari umukinyi yahoze akina muri no ekipe Theo Hernandez bavukana Lucas Hernandez bavukana canke na Lucas Hernandez bose babakina muri bino bibanza mugabo urabona ngo Lucas tinye muri kano kanya nawe nyine nimwe mu bakinyi bariko barahabwa umwanya udasanzwe wo gukina muri ekipe yiwe ya hariya ya Aston Villa kubera kugerageje no kura muri kano kanya amaze gukina ushingano zigara kuri 13 kandi nk'umukinyi w'umubaka nako w'umuheriye ndakumva umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo rw'ibubamfu nako murantunga hari ibintu amaze gukora kugeza kano kanya muri Aston Villa mu nkino 13 amaze kubafasha mu bitsindo bigira kuri 3 navuga ama assist navuga ko rero uravye bakinyi b'Abafaransa kuva inyuma kugeza mu busatirizi ni bamwe mu bakinyi ba mbere beza ku isi kubera ko nka Mikel Olise ugeregeje kura muri Bayern Munich yafashe kibanza gikomeye ari mu bakinyi babatitire kandi bafashe ikipe ya Bayern Munich kugenda neza nivyo si umukinyi ariko performinga neza mugabo n'umukinyi mwiza ugeregeje kura bakurundi Rwanda Ryan Cherki muri Manchester City nimwe mu bakinyi bagarutse Pep Guardiola kirutse ati ndarusa umukinyi mwiza nubwo ino match novuga ngo itari kwiramworohera bivanye nuko ino ekipe ya yino mugabo witwa Leblov umumenyereza w'iki gihugu ca Ukraine yari ko arazibira vuga ngo nta hantu namwe ushobora kuncisha kw'ibitsindo hanyuma karaba mu busatirizo ufise Mbappe n'umukinyi navuga umwe mu bambere beza ku isi uravye mu mpande zose uza gusanga Abafaransa bafise equipe iri complete kuja gukina nino equipe
ya Ukraine abakinyi vremubona atabariho bakomakomeye uretse gusangira ngo n'umukinyi yitwa Zabarnyi akina muri ekipe ya Paris Saint-Germain n'umukinyi novuga ko akomeye muri defense yabo nka Kizigenza kanatsinda wabo nta bandi bakinyi bafise amazina adasanzwe kuza gutinya Bufaransa kuri Parc des Princes byari ibintu bisanzwe ni nayo mpamvu ubona ko bo bakinyi bazibira biza no kurangira na possession de la balle bigiriye 29 abafaransa bafise 71 kubera ko ba place bidasanzwe bagatera mu izamu buryo bwishi bushoboka mugabo ukabona ngo Ukraine by'ukuri bari babananije mu gice cya mbere cy'urukino ariko cya kabiri kiza kubagora barananira birabura ngene batena ubwo naho go etikite yaje no gutera ku ipoto ku munota 71 w'urukino ukabona neza ngo byari bigoye ko bashobora kuza ngo bitware neza muri runo rukino rwo ku munsi wejo ndetse na kimwe kibigaragaza kinakomakomeye cerekana nuvuga ugufatwa kwagutse canke kuzuye nuko bwa mbere na mbere guregeje kuraba abafaransa bateye mu izamu gihe Ukraine inshuro zigera kuri 25 zose mu gihe kandi ku rundi ruhande Ukraine bo batigeze batera mu izamu ry'abafaransa n'inshuro nimwe ndavuga umupira waciye mu izamu canke se waciye inyuma y'izamu uretse agapira kamwe bateye naho nyene aba defenseur bagaca bakabloka rero uravye nta challenge yari hari muri rukino abafaransa baje batanga umuti kabisa imbere ya Ukraine uretse ko rukino rufite icyo rusobanuye kinini ndetse banirongera qualification yo gukina igikombe ASHIZE ya nuko nuko bimeze ariko kandi bitwa K.MBAPPE ko ndavuga nawe n'umukino uvuga ngo